ibibazo imisi yose n'imitogo nta na rimwe utaba ufise ibintu vy'iterambere ibintu vyo kuvuga ibintu byubaka jewe numva narushe kila misi yose ayuni iki niki ayuni sindabatahuye kila misi yose ayuni iki niki ayuni muri mubiki kubera iki kubera wowe unawe ushaka iki hari ikibazo bigutera nje ngarinda numva ndikunda ko iki sinumva izina ryanjye murivuga numva gusa ayuni yamaze kushikira no gupfugira n'abakobwa ukirinda nawe gakuvuga none ubu rero aha ari rinda wowe ayuni we mbere ayuni wewe waruzi iki nuramenya ko na mariage yiwe yahomba mariage pole pole ntibazobiririmba bazoririmba ngo ya rima ya mariage yahombye nta mariage gihari ubukwe nije ndabikubwire erega uri umwana wanje ndakubwiza ukuri yahombye cyawe ndibo wivugishaga ngo barakundana cyane bakundaniki uro byahenze rero wenda uzi ko twamenye yuko ujya mugabo yagira amurongo azi umuhungu wiwe ari we yatwikiye ni birebire haba rero uvuga ngo ayuni ubu ntazosubira kuvugwa rero mariage yaho ntubishire hejuru nyoko ntabyumve yumve ko turyohewe reka iyo ni ibanga rero ndakubwiye ndabibonye yamariye nidutambe asha tuvuga ngo mariage yaho kubera asha wo byuka wumva ngo mariage ngo pipi kuko ujya ayuni n'ujya muhungu ukuntu ndabona ubwo rukundo asha oya sinizeye yuko iyo mariage yohomba ko nyine uko umviriza ibyo ni wowe ubyitibaza n'abantu na bamwe bagira urukundo rurengeye iby'abandi urukundo ndababona wowe babona ntibakunda urukundo bafise banabwiragije teme no warabumvise none bari ngaho bataravugana joteme jewe rero umwe abwira uwundi joteme uwundi akamubwira ibyo ashaka ntangora we iyo dosiye yibeke kazima nabonye aho mfatira kugira ngo nshobore kubatandukanya jewe ibyo nzobyimenyera nta mariage nzoba byapfuye kazima nabonye urufatiro ahubwo papa tera ngaho mwine kuryoherwa nubona ko umaga akuru karyoshe urumva oya ntavyo kugucorera birimo ahubwo genda ubwira umukozi ati umushoferi ategura imodoka cyanda kwijyanira cyane reka ngenda kumubwira genda mubwire John ategura imodoka kubera uco mubwira na mwana arawe ko yihanabuye neza mwana wanje tugende nje kukuryohera wewe kubera kutumbi reka rero wewe wibaza kuryohewe wenyine najewe ndaryohewe yarakubwiye ugende wegere umusengezana wawe kandi umuhishuke umubwire yuko bidashoboka wewe nujya mukobwa genda umubwire yuko kidakunda kandi kidashoboka ujya mukobwa kugira ngo batwarane musaza ntibishoboka kureka gukunda bategerezwa kuzatwarana rero uri kuramuvugira kubera ari umusengezana wawe ndamuvugira nyere ntabwo umusengezana wawe ujya nakubwira nanjye mwe nuko ati umugani mu kirundi ati udafite nasenga arisenga ujya afite nasenga nanjye mvuze ati nanjye mvuze ati ataritse nawe ndashobora kumukuraho sa nuko nyene baguhenze wishe benshi umusengezana wanjye we wawe imbere yo kwica ujya umusengezana nzonze wicejewe umusengezana wanjye eriko umenye yuko wakoze menshi nukuri wowe warakwiye umutima urashaka kwiyumvira ko
kubica umwana wawe w'ikinege umufise umwe w'ikinege mbewe wabaye gute wewe wiyumvira ko ari ikintu gihambaye rero je ntokora umwana wawe w'ikinege imana yaguhaye umwana umwe nawe wari wewe uzanye kwa amafyete fyete ndakurigata nakabuza kandi ubimenye nuzoza uransungara namuzazanje mfise ndagaragara ubu ndumvise kumenga warapfuye ugenda ahubwo ukina n'utazi uriko urakina ku ngwe bisigwe ko je musegeza nabanje wotumariye urumva abo mpora bimira ntibaruta wewe shawewe wowe baruta iki genda kubwiye uko nyine genda uri umuntu uri shetani y'amahera urareka mbe satani uriyo aramaze kubayo nta ntukibayo yego ndavyewe ndiyo urareka mbe kandi uzobimenya nawe udakumitse sawa nanje tuzohiga duhigure reka ndakuvya imbere nigiye ndabona yuko amaraso y'abantu baze kwica aretamwe kuguhumira uzogwa imbere ndiyo urabuze udedembako urabuze ukanga je nijubwira kuva mu cyaro baguhenze oho ubona nzobigenza gute uri ibintu yakoreye muzee sinzi ukunda meze sinzi ikintu ashaka iyo urimo ndabikora jenyine ataki n'inzu no kurabimubwira urekera cyo kunyurira ibintu sinivura ku rugendo mega no mwica ntubona mwicira ari papa wacu navuga ari ikintu cyo gushira mu ngorane oya none ibintu hori bona ari biki uri ibintu yakoze ngo niwe yamwishe ujyanye wiwe wowe ujya nuze ya ngo niwe yishe se wiwe sawa byarashitse gusa byarashitse biko kuko muvugira amana byo buri bijyanye byo imbere n'igihe nari nabonye ko hari ikintu kizova kibi umuntu arahinduka kuko nabonye ko igihe cyose yaguma yiburisha nabona ko hari ikintu nenda kubaza ujya mukobwa yakunze wewe yakunze so wawe none ko yankunze ubu imitima amaze ko yinebeta yene mu maso none amaze kumwambika ibyo ni shavu yayikuye none ishavu bizava bigenda gute cyari shavu kanda ko ese ubatse ko bizava bigenda byo ujya mugore abonye umutima mwiza kwisi ujyanye na wewe umutima mwiza abonye ko ari papa wanje ari ujyanye na wewe niyo kwemera ko umwana ateseka nawe uteseka kujya ari ku dini ikibazo icyo utazi ni kimwe naho bibabaje wumva yo kwemera yuko umwana wishe umugabo we ugenda ko kumutwara umwana ese byo uravyumvira ko wewe icyo nakubwira coco wetekana ujyanye na wewe kinegenda kubwira cyo aho ibintu bigeze ndakubwije ukuri nta muntu n'umwe shaka kuvuga nawe muhira si shangazi sinde na papa singene kuvuga nawe asawe nta kibazo reka ndakwereke ujyanye na ujya mukobwa kwanza ni umuntu afise umusima mu bidini giwe ni umuntu atahura ibintu ni umuntu atufata ikosa ryawe rya papa wawe arishire kuri wewe urumva cyangwa afata urukundo rw'umwana wiwe kuvyumva wewe ndagutangura wewe kuvyumva banza ujya mu mbere ni kwameze urumva wahubwo cyo no guhanura komeza gusenga urumva uhige n'ingene wokwegera hafi n'ujya mu bere ukamuganiriza amazi yamaze kurenga we papa wabanza umureke amazi yarenze inkombe ubu ibintu bigeze uba papa banza umureke shangazi wara telefone oya utenye muradukeneye muhira tugende je nakubwiye nta muntu n'umwe nkeneye kuvugana nawe ari ugende kuvugana nawe ugende uvugana nawe si papa si shangazi n'umwe nkeneye kuvugana nawe nabikubwiye nabonye mucara kuranyu teregera kubwira ubu ngira ngende ahantu hiwanje je nyine atamuntu n'umwe nkeneye ko soka kandi kubwira uca kugenda ubwire bose nta muntu n'umwe nkeneye kuvugana nawe si papa si shangazi n'umwe nkeneye kuvugana nawe wegera kuvugana nawe cyane ngiye kuwanje kandi ntimunandondere wanagira ubwoba ndakubwiye ntimunandondere wowe ntujye kureka ntuvuge kuvuga ujye kujya kure ntimunandondere iyo ngiye nigenda hanze ibyo birabasha mwene tugende ntacu ko atitaye telefone ni biki yagiye he ari mu biki mana yanje
uru rugo rwararozwe musaza wanje arihe umusengezana wanje arihe byagenze gute kwita telefone hakuna ntiyagiye hehe ari mu biki ari mu biki ko bumva bidoga jambo twishi reka ya umutwe wanje mega nanje noje kumusanga umusengezana wanje namubuze sinzi yataye umutwe itelefone yase kwitaba nabuze ico mfata nico ndeka ndarushe mu umusengezana wanje namubuze sinokubwira ngo ataye umutwe sinzi yari byose biva kuri iyi si musaza ega byose biva kuri musaza wawe webaza ngo bajya abantu biyishe amaraso yabo aratangiye kumukurikira hari igihe uzosigara ngaho uri umuntu umwe reka kumbwira uko nawe reka kunshuza abantu icyo ni kubi aje nzogutanga hariya Kuko umusengezana wanje reka kumbarira umusengezana wanje agenda gafuti oya telefone yo irarengana kwitaba ambarihe sinokubwira ageze muri gutini narushe mu mutima nabuze amahoro n'amazi yananiye kubona ari amazi babonye nyene n'umwe umusengezana wanje uharuye abantu amaze kwica ni benshi mpaka no kwica se urya mukobwa umushire urya muhungu nyene murora amaraso yo yaba abantu yose atangiye kumuhunga ariko je ngiye gushira kura umusengezana wanje we murondereye kuko ndumva umusaza wawe ntarakimuvugira umusengezana wamubuze oya nzamuronka nzoca kuti no kumabuye umusengezana wanje ndamubuze oya kanakushira ndizana amajambo yawe none bagubazani bishoboka ibyo umusaza wanje akora ahubwo kuba wivugana wenyine uko nyene muri uru ruzu uzosigara urabona rungana vyarekana neza nisigane mwinzu ufise umusengezana byose urya umusengezana yakoze bica bikurikirana umusengezana wawe none nyamwe umwana wiwe bagize ubwabo bwa nyina wumva gute biramukurikirana nyine aho uzasigaranamugira make bigira ako n'akarobo notemera ko nawe ndabikora bikuye ku mutima wiwe yawe gusa nishaka muri umusengezana wawe jewe reka ahubwo ngende kurondera inkoko naco kwisi no kumabuye Sete shobora kuruga umusengezana wawe Ayuni mwumviriza ndakubwira ndabizi kuko ndayishama ariko urabona ko ni Imana yadufashije wowe ushobora kuja kurongorwa mu nzu umukwe wawe sobukwe wawe yakwiciye papa wawe wakuvyaye mama sinanizi ko byashitse nukuri ego naje navyo narizi kuko twari kuba tubizi na numwe yari kubijamo urumva rore ibyose ivy'Imana ni Imana yashatse kutwereka ukuri mama nukuri ibibazo bifise mu mutima wanje birandemereye nari namukunze gorosha ndabizi kandi ndabitahura mwana muriki mama ihangane icyo ukora ngano kwihangana n'amasengesho menshi Imana iragufasha sibyo reka kurira si umuhero w'isi urumva abahungu ni benshi mu isi kandi beza basumba na ishama uzoronga uwundi sibyo uzoronga uwundi apana kurira uraza kwiteza ingwara ariko nawe urabitahura ko ari ikintu kidashoboka bibaza ko ubyumva nawe bimbaye ko ntibisanzwe mama nukuri kubyibagira n'ibitungura mama buhoro bizohera ndabizi ibintu ko byashikiye ego ndabizi ko urukundo ari ingwara kandi ingwara idasanzwe ndabizi ko kugira ngo bihere bizofata umwanya munini cyane ariko bizohera kandi Imana izoguhezagira n'umugabo mwiza
w'umunyamahoro ubwoba nari mfise imyaka yose niyoretse kubaho. Uribuka ko naguma nkubwira ko mfise ubwoba naho namukunda? Ndabyibuka neza cyane. Kumbe bwabwo ni ibimenyetso byose nibi. Sibyo? Ihangane mwana, ihangane. Imana izo kuzanira uwundi uracyari muto cyane. Imyaka 20 gusa. Imana izo bundi, ihangane. Sabira ko Mana ndabyibagire. Uzovyibagirwa. Ndabizi ko kubabaza, ndabizi ko uza gufata umwanya kugira ngo umwibagirwe ariko bizohera. Ibyo byo ndabizi. Reka kurira rero, utaza kwiteza ingwara y'umutwe. Urumva? Reka kurira. Byihoze je ndabizi neza ko uzovyibagira. Naho bitoroshe. Bizohera ndabyizeye. Ariko ntibyoroshe mama. Ishama. Ndabizi, ndabyumva kandi ndabitahura. Ariko ihangane mwana, ihangane n'ukuri. Kubera iki bishikiye jewe. Urumva Imana yaremye ibigerageza. Mana fashayo. Umviriza Ayuna. Imana yaremye ibigeragezo ku bantu irangerageje mama. N'intumwa y'Imana yaronse ibigeragezo. Wewe urinde udashobora kuronga ibigeragezo, twese turonga ibigeragezo bitandukanye. Urumva iki ni kigeragezo Imana iduhaye kutuzanira nyene umuntu w'umwicanyi mu nzu yacu. Mama ndarushe yaciye serugo vraiment. Imana irazi icyo ikorakora, sibyo? Ariko wowe icyo no gusaba ihangane, reka kurira. Genda ufata amata muri frigunywe, genda biza. Numfata amata nshaka. Basi ruhuka kwanza. Reka nduhuka. Sibyo? Sinzira rero ibyo kurira. Reka ibyo kurira kabisa, sinzira. Birahera. Ntibibagire kunsabira buri munsi bihere mama. Ego. Amasengesho yoyo ntugire ikibazo. Turasenga twese, sibyo? Uvuze uti nsubiriramo ngo nabikubwiye ndabigire gushaka sije nabikunze nipa yabikunze nuri kuba yaramwishe nikosa ryanjye nuko kwimana uri mwana wujya mwicanyi naroje mwigi wanje ikibazo sije nabikunze wifuza je nikifuza ujya abimwe namukunze nuko kwimana hanyuma wabona buzi kunushika nashaka kugenda usabirije hanyuma baguhe ayuni twarushire mu nzuru soyi ari wayishe se wiwe enda biri bibiboko ibiboko byawe nabi utagundigira umwana ya je sico ngamije nuko kwimana ndagusavye unyumve numva n'ukuri ikosa sigwiwe aya majambo kuravuga wumva aroranye ikosa sije wanje nyumva ndagusavye ndafukamye ndagusavye mfukamira je ndima ndamubabarire ngo ndafukamye kuri kwimana genda usabire kosa ni nyase ibyo ariko aravuga urabyumva wowe ndafukamye ubu ndashaka gutera umwana wanje nkamurungika mu rugo rw'umuntu yishe se wiwe biragoye urabyumva hanyuma rero ndamubabarire ndamuha umwana w'iwanje jewe mwana ndagusabye ushaka amahoro haguruka ndabigenza gute niwe nyine ufise wo kumfasha nawe ufise wo mfasha ndagusabye amahoro ndagusabye ikigo ndagusabye ufashe singeza nawe umvirize fata musabire haguruka ndabasabye amahoro fata inzira turagusabye dufashe tubabarire ndabiyamye hariya shibuka idapita urabona neza fata umwana wanje nareze ntushi ndamuhereze kijya kimwe